Ahatari hake twaciye muri zone Buyenzi kuri wa 26/0 igikorwa co gusukura imiserege itwara amazi kiriko kigenda neza, ariko abene gihugu twayaze bakavuga ko hari gihe abajejwe gutora iyo micafu bateba bigatuma amazi y'imvura abisanzaza bigahava bigasubira muri iyo miserege. Naho biruko ngo barahanzwe n'ikibazo c'utuzu twa sugumwe tudateguye neza nk'uko tubibwirwa na India Joseline Nibogora, umwe mu bajejwe intwaro. Iyo hageze ko bimba bijya binogo ntibashobora gushikira ku ntambwe ya ndende, kuyo bagiye kwimba cane haduga amazi, hamaze rero kuduga amazi bica bisaba ko bimba hagufi. Niyo mpamvu mwumva amatwarete yo mu Buyenzi kenshi aba yuzuye. Aho rero turafise n'ikindi kibazo c'abajana ababegereye amazu ya Ntahangwa, barafise defo yuko babisunikira mu Ntahangwa ugasanga bafise amatiyo yo mu Ntahangwa. Hama ku kindi kibazo naco kijanye n'umucafu, turafise ishirahamwe riyora umucafu, ariko rero hariho ukuntu bagiye bakozi babo baza bakabakura bakinjira mu mpangu kabwira basohora ubucafu, bigashika imodoka ikuzurira hagati batahejeje ibarabara ryose. Hari igihe biraraho, iyo rero birayeho birasanzara. Hari n'igihe ibidoma birengana bigashaka kumenya ibiri muri irya mifuko. Bagasaba leta ko yobafasha mu kuzibura imiringoti isanzwe itwara amazi ikunda kuziba. Nuko yotushikirira ikigobuha bakazibura, ko turafise ibirogare bikura umwanda za Nyakabiga za Bwiza bica vyikonekta bikamanuka no muri zone Buyenzi, n'abanyabuyenzi bagaca bikonekta kuri ivyo nyene bigaheza bigatwara umwanda mu buterera aho utegerezwa kuja. Ubu hageze aho usanga n'amazirantoke yasesetse mw'ibarabara, nasanga nyene niho umwanda uhereye no guca ubonekesha ishusho nabi ya Buyenzi. Ngo nubwo abatari bake bahamagara zijya modoka za setemu zigapakurura utuzu twa sugumwe tuba twuzuye, ngo hari n'abandi bikika mukiza imvura iguye bakajana uwo mwanda mu miserege.